kandi rukino za kuba wanashaka ruba bigaragara ko ari urukino za kuba rutonoroshe na gatoyi n'urukino za kuba ruba saa 4 z'ijoro Stamford Bridge bigaragara ko ama equipe yose abiri bamaze kubona hura wanashaka equipe yitwa Chelsea Blues imaze gutsinda inkino kuri 6 equipe novuga ngo ya Chelsea Blues kamaze gutsindisha kuri 6 ruvuga ngo yaba Chelsea Blues yaba equipe yitwa FC Barcelona bose bamaze kuba batsinda inkino kuri 6 bakaba bamaze kuba banganya novuga ngo inkino kuri 7 urumva bamaze gutsinda bose ni 6 mugabo bakaba bamaze kuba banganya inkino kuri 7 urukino runaheruka gwa vuba nino rukino vuga ngo ahuje ino kipe yitwa FC Barcelona nino kipe ya FC Barcelona Chelsea na FC Barcelona na FC Barcelona hari ku kibuga FC Barcelona aho nashaka match ikurangira ikipe yitwa Chelsea Blues yatembereye ku kibuga cabo babatsinda ibitsindo bivuga ngo bishika kuri 2-1 buriya gasivuba itariki 23 z'ukwezi kwa kwindwi 2019 novuga ngo abari batsinze ibitsindo no witwa Tammy Abraham baramwibuka ku ipasi witwa Jorginho n'uwitwa Rossi Brake yaratsinze igitsindo ku ipasi ya Marco Alonso mu gihe we FC Barcelona wari yabatsindiye witwa novuga ngo Ivan Rakitic ku 90 urukino rubaheruka kubahuza ni equipe novuga ngo ya FC Barcelona yatsinzwe n'ino equipe ya Chelsea Blues 2-1 kuri munsi ku mugoroba no munsi Stamford Bridge baza kugaruka bahura mu gikombe cya Champions League mu nkino za Champions League bwana Yusuf n'urukino ruza kuba rudasanzwe cyane kanatsinda rurindiranywe igishika rurindiranywe n'abantu benshi cyane baza kuba biteze kuraba mbese hagati ya Chelsea Blues ndetse na FC Barcelona inde muntu akomeye cyane gusumba mugenzi we kanatsinda hari n'izindi competition ziko ziraba mu bana bakiri bato cyane bakini no migwi yose igera kuri 2 tavuga umwana wa Chelsea Blues Estevao Messinho umwana kari twara neza cyane karakora ibintu biza cyane mu gihe ku rundi ruhande hariho umwana yitwara Mine Amare wa FC Barcelona nyine asa n'uri karageranywa cyane nuno Estevao bakavuga ati ninda komeye hagati y'abantu basore bagera kuri 2 ivyo ni ibintu byose rero tuza kurabira muri no rukino ruza kubahuza bose babiri tuze kubona ati mbese Estevao na Mine Amare ndashoye gufasha umugwi we gusumba uwundi mbese yamiriye twumva ikomeye cyane gizwe nuno mukinyi ndavuga Moses Caicedo Enzo Fernandez na ba Cole Palmer kanatsinda ataza kuba ikaranagaragara ku munsi w'uno munsi kubera kibazo c'imvune mbese niyemiriza kubikomeye cyane hagati yo miri ya Chelsea Blues ndetse na miri ya FC Barcelona kanatsinda ya FC Barcelona itaza kubikiranagaragara mu mukinyi yitwa Pedro Gonzalez ariko muri rusangi n'urukino ruza kuba rudasanzwe cyane haza kuba hariho ruza guca imanza benshi bari bamaze imisi bibaza ati ninda komeye hagati ya Chelsea Blues na FC Barcelona ninda komeye hagati ya miri ya Chelsea Blues na miri ya FC Barcelona ninda kuba akomeye hagati ya Estevao ndetse na Lamine Yamal ivyo byose ni ibintu biza kugaragara mu rukino kuno munsi imbere ko twinjira idonido muri rusangi atati nko kwivuza neza ati imbere ko tuzakwa twinjira mvuga mu rukino nyene indani bigaragara ko bamaze kubona ashaka ubinabigaruka ko ibitari bike uravuga ati kuno munsi ni match iza kuba ihuza ama equipe agaragara ko afite novuga ngo mediane meza haba kuri equipe yitwa Chelsea Blues ukura naravye inkino zinabaheruka kubahuza bwana Yusto yaba muri championnat zabo ni equipe ruva Chelsea Blues igaragara ko wanashaka yari yana equipe ya Karabag gutsinda biri kubindi za gutsinda novuga ngo muri Champions League match novuga batsinda 5-1 batsinda novuga ngo ino equipe yitwa Chelsea Amsterdam 5-1 mugihe kare ku rundi ruhande equipe yitwa Chelsea Blues nayo ubwayo yari yanguye gutsinda novuga ngo ino equipe yitwa Benfica 1-0 yongera itsindwa na Bayer Leverkusen na Bayern Munich ntinushaka kuri 3 muri Champions League 3-1 mugihe batsinda equipe ya Real Madrid 2-0 ubwo no wanashaka n'ugwa Champions League hari genekezo hari aho yari yazakira wanashaka banambabarire ko ndanabivanga cyane hariya nako ndaba muri Champions League bigaragara ko inkino Chelsea ariko gukina za UEFA Champions League canke zose hamwe muri rusange wanashaka muri zose muri rusange Chelsea ariko gukina inkino zigera bariko guhura no mugwi wa Burnley Chelsea batsinze 2-0 batembere kwa Burnley bongera batsinda 3-0 bakira umugwi wa Wolves muri Premier League bongera muri UEFA Champions League banganye bitsindo 2-2 hamwe n'umugwi wa Karabag bongera batsinda umugwi wa Tottenham Hotspur muri UEFA Champions League inzo nkino zigira kuri zine Chelsea Blues ariko gukina yanganyije rumwe itsinda 3 uno munsi rero turabe nyine tuvyinjiyemo neza na neza hagati ya equipe ya Chelsea Blues Stamford Bridge ino equipe yitwa Real Madrid na ku equipe ya Barcelona bigaragara ko abakino bashobora kuzaza kuboneka ku rukino kuno munsi ku ruhande rwa equipe yitwa Chelsea Blues n'uwitwa Cole Palmer barazi ngine yabaye kwino hariya uruzara rwavuze kubona rwanavuye wanashaka witwa Romeo Lavia nawe ntaza kubashobora kuboneka witwa Lewis Colwill
ntabwo kuboneka ku ruhande rwa ekipe yitwa Je Bruze nako ekipe yitwa FC Barcelona baza gukina badafite Pedri Gonzalez badafite Gavi badafite witwa Ter Stegen ariko bagarukanye amazina akomeye yitwa Joe Garcia bagarukanye izina rya Rafinha bagarukanye novuga ngo izina rya Rashford bagarukanye amazina bavuga ngo yaramaze imisi ari mu mvune ya Lamine Yamal mugiye kuri ekipe yitwa Je Bruze nayo wavuze amazina ba Enzo Fernandez aba Moise Caicedo amazina arahari ese kuno munsi bona Houston hagati y'ikipe ya Barcelona n'ino kipe yitwa Madrid n'ikipe yitwa Je Bruze twisunze performance z'ama ekipe yose kwa abiri mu nkino bamaze imise ko barakina ekipe yitwa Je Bruze twayivuze neza ko yatsinze ekipe ya Bayern 2-2 ekipe ya Barcelona yatsinze ekipe ya Atletico Club 4-0 kuno munsi n'ama ekipe abiri yose aje bigaragara ko muri championnat zabo bameze neza uno munsi urukino rurindwe n'abantari bake tuze kuba twitega kwiki hagati y'ama ekipe abiri y'abacheze Bruze abana ekipe yitwa FC Barcelona navuga ati n'urukino rudasanzwe nk'uko nabivuze ndabihera ko ariko kandi kanatsinda n'urukino ruza kuba rufite ico rusiguye cyane kinini muri no migigera kuri ibiri kuri kugerageje no kuraba namateka za kwa ikarandikwa ni Chelsea de Bruze bamaze kunganya inshuro bamaze gutsindana na FC Barcelona rero bivuze tuza gutsinda mugenzi waza kuba arenganya mugenzi we inshuro bamaze gutsinda uwundi ariko kandi uravye Chelsea de Bruze inkino maze kuba ikina muri UEFA Champions League bageze ku ndwi igera kuri bamaze gukina indwi zigera kuri zine hariya urukino baza gukina na FC Barcelona za kuba ari indwi ya gatanu bakinye muri UEFA Champions League cyangwa nkisunga ikintu kivuze giti Chelsea de Bruze ese mu nkino imaze gukina zigera kuri zine yitwaye gute mu nkino zigera kuri zine uza gusanga Chelsea de Bruze yatsinze inshuro zigera kuri zibiri inganya rimwe yongera itsindwa rimwe yatsinzwe na Bayern Munich yasohotse ibasanze muhira hari iwabo mu Budagi Chelsea de Bruze ija gutsindirwa ibitsindo bigira kuri 3-1 mu rukino Chelsea de Bruze yakiriye umugwi wa Benfica yagwarangiye Chelsea de Bruze itsinze igitsindo kimwe ku busa Chelsea de Bruze yakira umugwi wa Ajax Amsterdam urukino rurangira Chelsea de Bruze itsinze 5-1 cha Ajax Chelsea de Bruze itemberera kwa Karabakh urukino ruza kurangira Chelsea de Bruze igabuye inganyije ibitsindo bibiri ku bindi ivyo rero vyose binyereka ko Chelsea de Bruze iyo iri muhira ibijyana iteye ubwoba irihagarara ko kuko mu nkino zisigaye kuri zibiri Chelsea de Bruze yakiriye yatsinze Benfica igitsindo kimwe ku busa yongera itsinda Ajax 5-1 ariko mu nkino zose yasohotse yatsinzwe na Bayern yoyo yuno munsi ni Bayern ijyana ni Bayern iteye ubwoba rero Bayern kuzigatsinda Chelsea de Bruze n'ibintu muri rusange babitahurise biratahuritse nubwo novuga ati bidatahuritse cyane kuko ugarutse ukanaraba ni Chelsea de Bruze nayo nyine no musikira harugwa mu migwi yiyubatse imeze neza ihagaze neza ifite abakinyi bose bashobora kubafasha mu buryo bwose butandukanye bafise ba Pedro Neto bafise ba Joao Pedro Beza bafise ba Kore Palma ba Moses Caicedo ba Estevao bose n'abana bashobora kuza bagatanga ibaro vyize bafise ba Santos hajya ba Garnacho bafise inyuma abakinyi beza cyane ba Trevoh Chalobah urumva bo bose n'abakinyi wumva yuko ni squad ifise ubwo burenganzira bwo kuza bagatsinda bagahangana ndetse na Bayern Munich ariko yarasohotse kwa Bayern Munich za gutsindirwa igisindo bigira kuri 3-1 iza gusoka kandi ye itumbera kwa Karabakh iza kunganya ibisindo biri ku bindi imuzi nkino zose zigira kuri zine rero Chelsea inyereka ikintu kivuze giti twebwe Chelsea yo turi muhira Stamford Bridge niturabana turakora ibishoka byose tukwereke yuko aha ni muhira mbaye kiri kuri yaririmbye ati aha ni umva barakubaza ati aha ni aha bahita Stamford Bridge tatongera tukagaruka kandi ku mugwi wande wa FC Barcelona FC Barcelona mu nkino nabo nyine bamaze gukina zigira kuri zine muri UEFA Champions League ese batsinze gute batsindwa gute banganya gute FC Barcelona mu ndwi zigiye kuri zine bakinye muri UEFA Champions League ni nawo kandi kanatsinda ugarutse ukaraba ino FC Barcelona ni nawo mugonye no muri La Liga umaze kwihagarara ko mu migwi yo mu Bwongereza kuko imigwi yose mu Bwongereza imaze gukina n'imigwi yo muri Espagne iramaze kugaragaza yuko ihigoro ryo mu Bwongereza riri hejuru cyane ya La Liga uretse ino FC Barcelona ariyo yaje kuyidebruya yonyene iza gutanga akazi gakomeye iza gutsinda mu migwi yo muri La Liga yakinye n'imigwi mu Bwongereza FC Barcelona imaze gutsinda no mugonye imaze gutsinda imigwi mu Bwongereza uvuye muri La Liga FC Barcelona yatsinze itembereye Newcastle ibatsinda ibitsindo 2-1 yego urukino FC Barcelona yakiriye Paris Saint-Germain birangira FC Barcelona itsinzwe 2-1 FC Barcelona yakira Olympiacos yatsinze 6-1 FC Barcelona itembera Club Brugge baza kunganya 3-2 binyeretse iki rero FC Barcelona
mu nkino imaze gukira zigera kuri zine FC Barcelona batsinze inkino zigera kuri zibiri yongera itsindwa rumwe inganya urundi rukino rumwe mu nkino zo muhira FC Barcelona yakiriye yatsinzemo rumwe gusa itsinda Olympiacos yatsinze 6-1 yongera yakira Paris Saint-Germain itsindwa 2-1 ariko itemberera Newcastle iza gutsinda 2-1 yongera iza gutembera Club Bridge iza kunganya 3-2 ivyo byose rero binyereka FC Barcelona hariho akantu kaka balance kana kukuntu kanyereka FC Barcelona shano kuziwa ikagutsindirayo idatega ubwoba ngo yasohotse ngo yagusanze muhira yatsinze Newcastle mu bwongeze kanatsinda no musi uri kwitwara neza bayaka gutsinda umugwi wa City umugwi ukomeye cyane utinyitse uri kuranyuma rero binyereka iki rero Chelsea de Blues na FC Barcelona ivyo byose birashoboka tibirashoboka gute haba Chelsea de Blues ashobora gutsinda Barcelona kuko ni Chelsea de Blues maze kutwereka ati twe turi muhira turakwereka ko turi muhira turakubaza ati hanihe kandi ni FC Barcelona maze kutwereka ati rero twashaka kugusanga iwawe tutitaye ngo ni muri Premier League mu Bwongereza kuko yarasanzeho Newcastle ibatsindira 2-1 kandi kanatsinda ni Newcastle yakoreye kugombora kuko yari yamaze gutsindwa 2-0 ico kimwe yaje bukigombora FC Barcelona twavuga ati yaje kugira comeback uri kuranyumva ni FC Barcelona yikoreka ati natwe tugusanze muhira dushaka kuba gutsindira kandi byose bikanashoboka kaca nonga nkisunga ku kintu kivuga gitirera twabanze kubona ko Chelsea de Blues muhire ikanganye ishobora kugutsindiraho kandi twamaze kubona na FC Barcelona ko ishobora kugusanga muhira naho nyine kagutsindiraho tutunye twisuge mu bakinyi bafise rero bose yego SKF wewe Chelsea de Blues mu bakinyi usigaranye yego nibyo twamaze kumva ko hari abakinyi bamwe bafise bari mu mvune mu busigaranye ariko Chelsea ibuze rero kuri kabura n'uwitwa novuga ngo bashaka Parma bashaka kugutsindira Barcelona canke we Barcelona mu bakinyi usigaranye udafise Pedro Gonzalez bashaka kugutsindira Chelsea de Blues ariko biri kose y'abakora Parma yaba Pedro Gonzalez na mazina akomeye yaramariye akamaro equipe yitwande amakipe twarabira neza cyane ujukaraba uburemere bw'izina rya Kore Parma muri Chelsea de Blues ni izina rikomeye cyane rimeze neza rishobora kuza rigakora ibintu bikomeye cyane kuri Chelsea de Blues kandi rifasha Chelsea de Blues kugira ngo ishobore gutakana iyo ntsinzi ubwo ukaraba izina rya Pedro Gonzalez naryo nyene izina rikomeye rishobora kuza rigakora ibishoka byose kugira ngo riheshe intsinzi umugwi wa FC Barcelona kandi yose ubwo ukaraba imigwi yose igera kuri 2 ni imigwi isa nikurikirana hariya ku rutonde rwa UEFA Champions League kuko ugarutse ukaraba ni FC Barcelona iri imbere ya Chelsea de Blues ariko baranakurikirana bari mu mwanya wa 11 n'amanota agera kuri 7 mu gihe Chelsea de Blues bari mu mwanya wa 12 n'amanota agera kuri 7 ivyo byose ni ibintu bitwereka ubukomere canke uburemerezi bw'ugo rukino ruza kuba rufise uburemere bw'ugo rukino n'urukino ruza kuba ruremeye cyane rufise ubwo novuga ati ni nago rukino ruza kuba ruri classe mu nkino zose ziza gukinika kuri no munsi muri UEFA Champions League Chelsea de Blues baza kuba bafise mwizamu munyezamu wabo cyane kanatsinda komeye cyane ndavuga uno Robert Sanchez kandi gatsuka naraba ntanasinze cyane ukuntu Chelsea style de jeu za Chelsea de Blues na style de jeu za FC Barcelona zisa nizisa basa n'abakina ibintu bigomba gusa haba Chelsea de Blues nabantu barondera umupira kuri pressing ikomeye cyane kandi bagerageza gukina nibatakaza umupira haba no kuri FC Barcelona nabantu bagerageza kurondera umupira kandi bakagerageza nibatakaza umupira bose n'abantu baza guhura basa bafise imikinire isa rero Chelsea de Blues navuze baza kuba bafise umukinyi wabo akomeye cyane ndavuga uno mwizamu umukinyi uno Robert Sanchez Chelsea de Blues kandi ku ruhande baraza kuba barafise abakinyi ba Mario Gusto bo urafise bamwe kukurira yanavuze amaje avuga ngo kuno munsi novuga ngo muri equipe Chelsea de Blues ati intango ducanke ico dufise kuno munsi twifuza gushikako atwifuza gutwara vango bikombe byose bikinirwa ku mugabane wa Burayi bishoboka barafise Mario Gusto ku ruhande ku biharo bibiri barafise hagati mu kibuga barafise ba Fofana barafise ba Trevoh Chalobah barafise ba Marco Cucurella hagati mu kibuga barafise ba Enzo Fernandez barafise ba Moises Caicedo imbere yabo baza kuba badafise mukinyi ndavuga Kore Parma ko ariko bashaka kuyifashisha Mario Gusto bashaka kuyifashisha Jose Joao Pedro cyangwa bakayifashisha Estevão Messinho amakuru handi bafise abakinyi nk'aba Garnacho naba Pedro Neto mu gihe imbere bafise ba Liam Delap abose n'abakinyi mu Chelsea de Blues bahari bashaka gutanga akazi gakomeye bimeze neza kandi ugereje kuraba style bakinamwo Chelsea de Blues kunze gukina muri style ya 4-2-3-1 nkuko FC Barcelona nyine kunze kubikinamo FC Barcelona ugereje kuraba bakina 4-2-3-1 bose bakina ibintu bigomba gusa na style doje ni style doje zikunda kumera n'izigomba gusa uretse kantu kamwe gusa FC Barcelona ifise
gatandukanye nako Chelsea de Blues isa nikinirako nakanuka Jedorge ako karoje nivyo ariko kandi rero n'utundi tuntu novuga ngo equipe zibiri zitandukaniye ko dufate uri equipe nka Chelsea Blues neza ni equipe igaragara ko ikina champion ya Premier League ufise witwa Enzo Fernandez ufise witwa Moise Caicedo ukagira ba Mario Gusto ukagira novuga ba Cole Palmer nako abitwa ba Marco Kurera ufise defense novuga aba Levi Colwill ufise amazina novuga ngo aba ba uno mungu witwa Tirova Sharoba ukagira abazina atandukanye hagati ukagira aba ba Pedro Neto aba Jo Pedro amazina novuga ngo atandukanye novuga ngo equipe yitwa Chelsea Blues igerageza gukina urukino mugabo yubaka nayo nyine akina position ivyo neza mugabo nani na equipe novuga ngo nayo nyene ikunda gukina novuga ngo n'urukino rugize iki runyaruka kandi rurimo n'iki n'ingufu bitandukanye kuko uravye nko muri mediane ha equipe ya Chelsea Blues yaba Enzo Fernandez n'umukinya kinishiki akinisha ibintu bijanye n'ingufu ko nabana nazifise uwitwa novuga ngo Moise Caicedo meme chose nyine akinishiki ingufu aba Pedro Neto wewe Pedro Neto no musuza kumusanga karakina kuri nimero 7 ku ruhande imwe ukamusanga hehe Liam Delap wewe novuga ngo ntaranatwira kuko yashitsagira imvune ariko biragaragara ko ba Messi nyonyene ba Estevao nuvuga ngo bakina urukino ruvuga ngo runyaruka mugabo rurimo ingufu bitandukanye na Barcelona equipe ya Barcelona nivyo turibuka mu minsi heze yo ubwawe yarakina urukino ruvuga ngo gwatigitaka kandi rutanyaruka mugabo kuva aho bazaye bazina atandukanye aba Hansi Flick aba Rafinha aba Rashford niba bakina uvuga ngo banyaruka baramina buriya gasumukino uvuga ngo yiruka cyane FC Barcelona muri ibintu byo gushinganyagurika muri no minsi hari ukuntu nabo nyene basa n'abakina umuje inyaruka itigitaka ariko irimwe akantu ko kunyaruka kama counter attack baratera counter attack abantu urukino bakinye na Celta Vigo usanga nk'ibisindo byagiye ko binagaragara byaciye ku ma counter attack uretse yuko FC Barcelona rukuntu kuri counter attack idakunze kubifise abasatirizi beza ndavuga nk'aba nimero 9 canke ba nimero 11 bafise finition yako bahiriwe bahijije kuko bagarukanye mu kinka Rafinha ashobora kubafasha kuronka ibitsindo byinshi bifashishije ubwo buryo bwa counter attack ubundi we Ferran Torres yari umukinyi kuri counter attack ubona ko mengo ikintu ca finition gisa nikimugora cyane ubundi naho FC Barcelona ikintu ca jeu de counter attack baragikinira ko cyane uretse yuko bafise umumiriye wabo ndavuga Pedro Gonzalez ukunze gusanga ikintu ca jeu de counter attack umuntu mengo sikirenga cyane akunze kuba kina imipira yo kumanza gukontrola cyane akamanza akagira umupira umva je ya Pedro Gonzalez ni je ibiharuro kumanza akamenya ati umupira manze ndawuhagarike kugira ngo nige ndaza kuhanaka canke manze menya ati manza gucenga bana kugira ngo nkuri gitutu kuri naka nimara kugumana umupira iminota 2 canke kuri 3 nza kubona naka yarafashe naka aza kuba amuvaka kugira ngo aze kuza kugerageza kundondera ku mupira kugira ngo nakaze korohererwa kuronka umupira ariko maze kubona bana basore nka ba Firmino Lopez je zabo ni je zinyaruka je counter attack barayikina bifashemo abantu bakinga ba Firmino Lopez ndetse na ba Frankie de Jong n'abantu bakuze ko banatahura umupira unyaruka ndetse na ba Alexis Babde ku ruhande abantu bakina ibintu binyaruka ba Marcus Rashford n'umukina nyaruka kanatsinda yamenyereye nino je yo mu Premier League yanayikinye mu gihe kirekire cyane anabizi rero navuga ati rero muri rusange ikintu gijanye no kunyaruka bona nkaho umengo barafise n'ukuntu bagishusha uretse yuko bano bakinyi ba Chelsea de Blues ikintu cyonyine baza kuba bafise gisa n'igisumba bano bakinyi ba FC Barcelona aza kuba ari izo ngufu Bese Barcelona cyibanda ku kintu kivuze giti kwiga kudatakaza imipira gukontrola urukino baze kumenya uburyo bashobora gukontrola mu rukino gusumba uko Chelsea de Blues yo bakontrola kubasumba rero FC Barcelona ni yamara kuba imerita gukontrola urukino gusumba Chelsea de Blues gukontrola umupira gusumba Chelsea de Blues aza kuba ari na mahirwe ya FC Barcelona kumenya uburyo bashobora gutsindamo ino Chelsea de Blues ubundi naho Chelsea de Blues nitaza kuba yaje yize ino jeu d'orge ya FC Barcelona baza kuba bisanga mu offside menshi cyane akomeye kuko umupira wabunyaruka niuza kuba ubatuma bashobora kwisanga mu marge menshi ashoboka harakana waruvuze novuga ngo kuri equipe yitwa FC Barcelona kavuga ngo equipe ruvaho FC Barcelona yeshobora kuba iza gukontrola yeshobora kuza gukontrola urukino cyane cyane hagati mu kibuga biraza kuba bishobora kuba vyoshobora kuba equipe novuga ngo ishobora kuba ikirigenza neza ariko nategwa niyumvira akabazo kavuga ngo eskino Barcelona iza kwidafisi witwa Pedro Gonzalez ariko novuga ngo yagiye kuba ikina novuga ngo bakina equipe ya Atletico Club bafise witwa Eric Garcia bafise izina novuga ngo ya Dani Olmo bafise witwa Firmino Lopez bafise witwa Frank de Jong uno musi nivyo witwa Frank de Jong aza ko yagarutse ariko izina rya Pedro Gonzalez ntiriza kuba rihari ubwo bubona Yusoni ino equipe ya Barcelona iza gukinira equipe yitwa Chelsea Blues tuzi ko ari ya equipe novuga ngo ifise mediane nziza
twavuze amazina atandukanye abo ba Enzo Fernandez Moise Caicedo ubwo Barcelona biraza kuba vyiyorohera kwishobora kuza kuba ifatana uvuga ngo urukino uvuga ngo rwa equipe yashyize Bruce kuko tuzi ko equipe ukunda uwifuza gutsinda uza kufata agate mu kibuga abaramenye amani ntazo kuboneka cyane abitwa barafye ntazo kuboneka neza mu gihe bo bayifashe iyo medial kutagira Pedri Gonzalez kuno mugoroba no munsi biraza kuba vyorohera Barcelona kuza ukina urukino rwabo gwiza badafite izina rya Pedri Gonzalez ubwo muri kwa Barcelona buba bafite izina gishobora kuza kuba rikina nk'ivya Pedri Gonzalez yahora kina kwa Barcelona. Nizera ko FC Barcelona kuba bashoboye kuronka canke kugarukana umukinyi nka Frenkie de Jong ni zimwe muri avantage cyane FC Barcelona bagiye kuba banaronka kandi kanatsinda banagarukanye n'umukinyi wabo Rafael Ruiz Diaz Berodi na Robert Lewandowski nawe nyine asa n'uwagarutse kandi yagarutse ari no mu bihe vyiza cyane karafashe no mu FC Barcelona kuronka ibitsindo. Novuga ati rero Pedri Gonzalez kutaboneka muri runo rukino ni rimwe mu ruhombo FC Barcelona iza kubigiza ariko barose Frenkie de Jong na Frenkie de Jong nivyo Pedri Gonzalez afise bimwe mu bintu muri zimwe muri karite afise ntizishobora kuba zisumba Frenkie de Jong ariko Frenkie de Jong nimba udafise Pedri Gonzalez nizera yuko ufise Frenkie de Jong atabwoba burenze ushobora kubugira mu kibuga wewe kuko Frenkie de Jong nibi buri aratanga n'igice c'ivyo Pedri Gonzalez atanga si n'igice gusa novuga ati nkino sunarobo ariko biravuga ko Pedri Gonzalez n'uwitwa Frank de Jong bose bari mu kibuga bose bafashanya kuzuzanya barakompletana ariko mu gihe bishitse ukabura umwe muri bo uri kurumva biza gutuma wewe karite y'umwe ugerageza uburyo ushobora kuyigarukana dufate nk'akarero ubuze Pedri Gonzalez ufise Frenkie de Jong karite ya Frenkie de Jong biza kukorohera ya Pedri Gonzalez biza kukorohera kuyigarukana wicishije muri Frenkie de Jong ariko kandi bica bituma woroherwa cyane yo kugarukana na karite ya Frenkie de Jong kubera yuko ushobora kuyibona muri Casado cyangwa ukayibona no muri Eric Garcia kuko nawe nyene n'umukinya ashobora kuza ni mu mirere récupérateur kandi twarabonye Eric Garcia ararekipera neza imipira hajya hagati mu kibuga rero ufise Frenkie de Jong ashobora gukora nk'ivyo ashobora kuba animateur doje akani mu rukino akamenya uburyo ashobora gutwaramo ritime y'urukino ukaba ufise na Eric Garcia ashobora kuba mu kasere mwiza cyane ashobora kurekipera imipira mu buryo bwiza twabonye kandi nawe nyene nabishoboye ugaca ufitana Firmino Lopez umwana mwiza twabonye kandi twara neza kuri nimero 10 hajya imbere jewe nza kubona atakibazo kirenze cyane uza kuba ufise wewe nka FC Barcelona ngo nuko udafise Pedri Gonzalez ikibazo kiza kugaragara mu gihe uwo babura bose babiri ko arabonye kigaragara kuri ku rukino rwantuze rwa bariko kino na Atletico Club Bilbao burya Firmino Lopez ari ibintu yaza gukora nk'ufasha ivyo tarakwiye gukora ukabona ngo Daniel ibintu atari navyiwe hari ukabona Daniel hari ukuntu yabuze uriko uranyumva bikaguza ivyo bice bitwereka iki rero ico bitwereka ikintu gisiguye giti muri FC Barcelona ubuze Frenkie de Jong na Pedri Gonzalez biraza kuba bikugora cyane ukuntu ushobora kugarukana zino karite mu bandi bakibuza kuba usigaranye mu kibuga ariko novuga ati ubuze umwe muri abo babiri umwe ashobora kuza agakompleta karite ya mugenzi we kugira ngo ntushobora kubura umu backup mwiza ashobora kuza agakuvura indi karite ya nimero 6 mu kasere hajya mu kibuga rero novuga ati rero muri FC Barcelona kubura Pedri Gonzalez si kibazo novuga ngo gikomeye cyane mu gihe nabugingo uza kuba ufise Frenkie de Jong Frenkie de Jong ureza kumukinisha hole nk'iyo Pedri Gonzalez yahora kina muri FC Barcelona ariko kandi no prefer yuko boca bazana mu mwanya wa Frenkie de Jong umukinyi nka Eric Garcia gusumba uko bozana Marc Casado kuko Marc Casado hari ukuntu bikunze kuba bimugora cyane kugaruka gukuvura ikibanza ca Alexis Barde kuko kanatsinda nimba Pedri Gonzalez twamubona yakora igikorwa cyo kwani mu rukino cyo gushikana imipira imbere kandi akongera akagaruka inyuma gukuvura ikibanza ca Alexis Barde kubera yuko ni mu gihe muri uwo mwanya nyene Frenkie de Jong nawe yagerageza gukuvura ikibanza ca Jules Koundé kubera yuko bano ba Alfubeki bafite Barcelona hari ukuntu bakunze kuba bibanda gukinira imbere cyane bivanye na style doje Hansi Afrika kunza kubakinishamo ugaca usanga re Pedri Gonzalez bace bagira igikorwa cyo kugaruka gukuvura ibino bibanza bigera kuri bibiri ariko Marc Casado mu gihe akinishijwe tukunze kubona ibitsindo byinshi bitsindwa na FC Barcelona vyaciye ku mwanya wa Alexis Barde ukacubona rero Alexis Barde ntaceka arakora Alexis Barde iyo Pedri atawurimo hakinishijwe na Marc Casado biroroshe cyane kubona ko Alexis Barde ataceka arafasha mu FC Barcelona ubijanye no kuzibira kubera iki wa Pedri Gonzalez yagerageza kugaruka gukuvura kiye kibanza si hari rero Marc Casado ibyo bintu nteka nabikorera ko cyane ariko Pedri Gonzalez mu gihe ariho uraza kubona igikorwa ca Alexis Barde kandi kiza kuba kigaragaye cyane ko Alexis Barde ari umukinyi afasha imbere ibibazo byo kumutako umwikomongo ntihagarutse gufasha inyuma biragugoya cyane ko ushobora kubibona kubera yuko Pedri Gonzalez arahari ariko arakuvura kije kibanza rero no munsi rero kubganje sinshobora guprefera cyane yuko bokinisha Casado kubera yuko Chelsea de Blues bafise abawinga banyaruka bafise uno mukinyi w'umu Argentine uno
no basinyishije kuntizanye bamukuye muri Man U ndavuga Garnacho ndetse na Pedro Neto abakinyi banyaruka cyane bafise bano ba Maro Gusto nabo nyene ubona ko ara bafubeka ariko banyaruka batera amasantre meza bafise barisi James beza uri kuranyu ivyo byose rero binyereka gukorera hariya ku mpande kuri nimero 3 neza cyane ivyo byose binyereka iki rero nibaza gukinisha Marc Casado beza kugorana cyane ko Casado ashobora kuza gukuvura ikibazo cha Barde ibintu byo kuzibira sikirenga bazomubona ari mwiza karagufasha gusatira aza gufasha ba Marcus Rashford koroherwa cyane uburyo bwo gusatira akaduga imipira ukabona araca hagati imipira inyaruka ariko kugaruka kandi nyuma biramugora kuko akoresha ingufu nyinshi cyane mu kuduga imipira imbere rero bice biza gutuma reko uza wewe nka Hansi Flick uza kugerageza kurondera umumirere kiparatere mwiza cyane aza kugerageza gukora igikorwa cyo kugaruka gukuvura kino kibanza ca Barde ndetse n'ikibanza ca Jire Kunde kuko na Jire Kunde numwe mu bakinya kunze kwisanga imbere ugasanga kugaruka imbere yahuye no mu winga nyaruka amutera pressure Jire Kunde urabona ko yatakaye mu rukino yabuze byo kuzibira byamugoye rero ugomba miliye nziza ashobora kuza kugufasha mu buryo bwo gukuvura bino bibanza bigira kuri bibiri je mbona ko ukoresha Eric Garcia na Frankie de Jong neza cyane nuko tutarava nuvuga kuri Barca tuje kuri Cote d'Ivoire ya equipe yitwa nuvuga ngo na ino equipe nuvuga ngo ya Chelsea Blues nayo kuko numwe twavuze equipe nuvuga ngo ya FC Barcelona uburyo nuvuga yakina yokinishamwo turavuga ati kuri umunsi uravye equipe nuvuga ya FC Barcelona nivyashika bagashobora gufata hagati mu kibuga hagizwe na Frank de Jong bakazana nuvuga ya Eric Garcia na Firmino Lopez cyakazana Dani Olmo bashaka gufata equipe nuvuga ngo equipe yitwa Chelsea Blues bakavyigenzamo neza ariko kuno munsi naho ikibazo ndiko ndiyumvira cyane ndiko ndibaza ndavuga ni eske turumvise ko equipe yitwa FC Barcelona ari ya equipe igaragara ko niyashobora kuwikira fata hagati mu kibuga ikagira abakinyi bameze neza bishobora kuza kugora equipe yitwa Chelsea Blues kuri equipe nayo novuga ngo ya Chelsea Blues nayo Houston ego twavuze amazina atandukanye twavuze Mediani meze neza twavuze umunyegol Robert Sanchez twavuze attaque twavuze novuga ngo na defense ego eske kuri umunsi kuri equipe yitwa Chelsea Blues nayo ni hehe yoshobora kurikira menera igashobora gufata novuga ngo equipe novuga ngo ya FC Barcelona tugashobora kuba twumva Stamford Bridge inyuma ya 2019 bakinye tukumva equipe yitwa Chelsea Blues sindiye ku kibuga ca Barcelona akabatsinda uno munsi kuri Chelsea Blues nayo twumvise Barcelona ahantu yoshobora kurikira menera akashobora kurikira igenza neza kwa Chelsea Blues naho no munsi na Enzo Maresca nubwahe buryo yoshobora gukinisha canke ni nabaye bakinyi ubona yoshobora kurigenza neza tugashaka ko twumva ngo equipe yitwa Chelsea Blues ishobora gufata equipe ya FC Barcelona akanabatsinda nubwahe buryo Enzo Maresca yoshobora gukoramo agafata equipe ya Barcelona tukumva ngo umusaruro ubaye mwiza kuri equipe yitwa Chelsea Blues ni insinzi imbere ganashaka ikagoma Stamford Bridge mu gihugu cy'Ubwongereza hari irandara ubwa mbere na mbere nizera yuko ikirunya mukuru cyofasha Enzo Maresca gushobora gutsinda no mu FC Barcelona ko amaza kiga FC Barcelona akongera kayigana cyane cyane kubijanye nino ikintu mbona cyo baba kigora uno mugwa Chelsea de Blues ni kintu cha style doje yuno mugwa FC Barcelona kano gastira kunze gukoresha kama ko gufatisha abakinya ma offside akora ko ngo baramaze ko kamenya imigwi yamatwi kiramenya IMADRID batsinda ibitsindo bitari bike aka kantu Enzo Maresca n'abatakize neza n'abatakize cyane kashobora kumukorako kuko Enzo Maresca jezi wakinamwo afite abakinyi banyaruka bano ba Pedro Neto n'abakinyi banyaruka bano ba Joao Pedro n'abakinyi banyaruka bikurumva bagace bonge bakagira abakinyi hagati mu kibuga ba Enzo Fernandez bakagira bano ba Estevao bazi gukinisha abakinyi bazi gutanga amapase maremare bafise ba Maro Gusto bazi gutera ama long passe kubera yuko uravye ni higano ryo muri Premier League ni higanwa bakina muvuduko kunyaruka bakinira ku muvuduko n'abantu banyaruka udupira tumwe na tumwe mu munotinga mu masegonda n'abamaze bagera ku igori y'uwundi mukino bano bangore Hansi Flick bafise ubwenge bashobora kwigira nkaho umengo bakuretse naho ukigira ngo umengo babarushije ubwenge uhagaze ahantu ku buryo umupira ni wava kwa Maro Gusto canke ni wava kwa Estevao canke ni wava kwa Enzo Fernandez canke kwa Moses Caicedo kukurira ku rundi ruhande uza kubunyarutse uza kuba wasize kugira ushoye gutsinda kanatsinda ni nzi neza ko bano ba Pedro basumba
ukunyaruka bano bakinyi bamwe ba FC Barcelona ba defenseur basumba kunyaruka bano bakunde baganacho basumba kunyaruka bano bakunde uri kuranyumva uba wizeye neza neza niba guha no pass ushobora kunyaruka ariko ikintu kimwe rero ushobora kuza wibanze cyane kunda shobora guhagarara ukuntu kibaza ngo yakuretse kumbe bo utiravye neza uri muri offside shaka kwibana uko uhagaze neza kwisanga offside urutugu ni gugwabe muri offside canke kiratu kano karenge gahereza kano gahereza amano niyo yagiye muri offside mu buryo utazi iyo niyo style doje mbona yuko Hansi Afrika ashobora gukoresha ikaza gukora ko kuri bano basore ba Chelsea do Blues ariko ubundi Enzo Maresca ne ashobora kuza yavyize ko akamya ati bisaba ko mukino kugaga nimushoye kwisanga muri no mutego wa FC Barcelona offside anza kubona FC Barcelona ishobora kwisanga mu bibazo bikomeye cyane kubera yuko umuvuduko wano bakinyi Barcelona nego nabiciye ko ndavuga ariko basa n'abakina je zigomba gushusha ariko kandi ikintu nyamukuru kiza kuba gikenewe cyane FC Barcelona kugishoye gufata Chelsea do Blues nuko baza kuba bafise miliye nziza ishobora gufata ino miliye igizwe na Moses Caicedo ndetse na Enzo Fernandez kanatsinda n'ubu nituramenya bo uwo Enzo Maresca aza kuba nakoresha kubera kuno kore Parma aza kuba ari tuze kwaza kwahengeka Estevao canke Joao Pedro kuko twarabonye no ku rukino uko biri kose witwa Enzo Fernandez witwa Moses Caicedo ayo niyo mazina ya mbere abiri ateza gukina hagati mu kibuga n'undi mukinyi umwe baza ko rakinisha nka nimero 10 ubundi rero nibwo nibaza kuri nimero 10 mukinyi ashobora kuza kwakoreshwa ko ashobora kuba Estevao canke Joao Pedro ko je ku bwanje nka liste mbona nziza ashobora kuza kumufasha uno Enzo Maresca imbere ya FC Barcelona nuko kwanza mwizamu turazi ko hasanzwe akinishwa Robert Sanchez wamaze kuba nicyo kiza ndagifise ariko ntaco kibandanize ko ndagifise bati ngani twanarangiza nizo kubanza kubaza ariko ngira ko nyene aho nyene ni sawa kugira n'abantu bavyumve kugira ngo twumve equipe no vuga ngo ya ibi ndabicishije aho nyene bandaniza aho nyene niwo ushobora kubona unabisigura neza ibi ndabicishije mu kibazo warungiye ati mbese n'uburyo bwahe bwo ushobora gufasha Enzo Maresca gushobora kuyidebura imbere ya FC Barcelona ndetse kanatsinda kanayitsinda neza cyane ngarutse kuraba hari zimwe mu mfunguruzo zisanzwe ziri muri Chelsea do Blues kugira ngo Chelsea do Blues bashobore kuronka intsinzi imbere ya FC Barcelona kanatsinda urufunguzo rwa mbere twarubona muri Kore Parma cyaza kubari ariko siyo novuga ati ngo urufunguzo rwo nyere usigaye kuko bafise akana kitwa Estevao gatinyise cyane uno musika ko aritwara neza gashobora kuba intambamye kuri uno mu FC Barcelona barafise na ba Joao Pedro na ba Pedro Neto bose n'abakinyi bashobora kuba beza cyane imbere ya FC Barcelona bakakora ibikorwa bikomeye cyane bishobora gutuma FC Barcelona isanga mu bibazo byo gutakaza urukino Stamford Bridge ariko kandi kanatsinda rero ngarutse muri rusangi ku bakinyi bashobora gutangura 11 bashobora kuba beza cyane imbere ya FC Barcelona gukora Barcelona nyine gukora Barcelona gwa mbere mwizamu nzi ko ari Robert Sanchez hama muri axe hakaza gukinishwa uno mukinyi Trevor Sharuban ndetse n'uno Jore Hato kuranyuva bana Ridiki ku ruhande niba abandi nyene Marke Kukurera hama je mbona ko hotanguzwa umukinyi nka mukino ashira reka ndahashe ntuze Reece James kuri kabiri ni nawe kapitene wabo ndahasize Reece James hama abamiliere récupérateur nawe no ndahashira abakinyi nka nkande gabasha no ndahashira Malo Gusto kuri abamiliere récupérateur ariko Mario Gusto nta n'umunsi muri gera kina hagati mu kibuga urazi impamvu je ndamusize ngaho ariko ivyo byose bivana n'ukuntu uno Enzo Maresca ashobora kuba yaranabateguye je nkaje ku bwanje no bategura na bugingo kubera ko nza kubanzi ko nafise Kore Parma kubera ko azi kunosha ndabakinisha burya urabona uno Reece James numwe mu bakinyi bakoze kuduga imbere kandi n'imbere akakina neza akafasha cyane yocheza gufashanya imbere n'umukinyi Estevao kuri no ruhande go mu buryo mu nabugingo rero uno Malo Gusto namusize hagati mu kibuga aza gukora kurekipera imipira yongera nagaruka gukira help yongera nagaruka gukora help kuno ruhande rwa Malo Gusto mu bugingo rero Malo Gusto yaje gukora help ku biharo bibiri Reece James nawe mu kugaruka inyuma agaruka yibanda hagati mu kibuga uruvu kuno cha ndabikinishamo ubundi ntaraguciye muri James twarabonye inkino tarizike akina hagati mu kibuga witwa Mario Gusto akina kuri nimero ruvuga ngo kabiri rero impamvu ndabigize uko uri kurumva nabigize muri ubwo buryo mugingo Malo Gusto kuko ndiza neza ikibazo cyo gukasa kurekipera imipira hagiye inyuma ategeza kugikora neza kuko akina ku biharo bibiri ararekipera imipira isanzwe ifise no mu winga adverse bako barahura nawe rero Reece James nanda muzi ko ari umukinyi nawe nyene imbere
ashobora gutera uruhagarara mu izamu rya adverse uriko uranyuma bugingo rero Reece James aza kuba ariko aribanda cyane mu byo gufashanya na Estevao hari imbere gusatira mu gutera uruhagarara kuri Alexis Bade kuko Alexis Bade kuzibira nawe nyine sikirenga kandi Deta Hansi Fiki yaza gukora erera agatanguza Kasado nawe Kasado ibintu byo kugaruka gukora herepe ku biharuro bitatu vya Bade nawe nyine sikirenga uriko uranyumva rero kujye nze kugerageza uburyo bwose ndakumva je nka Enzo Maresca nze gutera uruhagarara mu izamu rya FC Barcelona nifashishijemo Estevao kuko n'umukinyi azi gucenga azi gutanga n'udupasi twiza ngaho duciye bugufi aza kuba ariko arakorana na Reece James muri uryo ruhande Reece James nawe mu gihe bwabona butakozwe na Estevao Reece James aza kugerageza gutera amasante kuko ndazi hariya mu mitwe hariyo ba Pedro Neto mu gihe yakinishijwe yatangujwe ku biharuro nka 9 canke mu gihe atatangujwe na hariho Joao Pedro mu mitwe ndazi neza neza ujya mukinyi ku mitwe yari umukinyi ari fit ku mitwe uri kurumva centre za Reece James zize gufasha gushika mu mitwe ya ba Joao Pedro canke mu gihe Reece James bitakoze ko atera ayo masantre Kore Parma uno mukinyi ndavuga Estevao nawe aza kuba hari kugira ngo ashobore gucenga bano ba Barde canke ba Kasado kugira ngo aronke inzira nziza cyane zo gutera amashuti canke zo gutanga amapasi meza mato kugira ngo ba Reece James ba Joao Pedro baza kuba bari hafi bashobore gutsinda ibitsindo vyiza cyane ku masiste meza atanzwe nuno ndavuga Estevao Messinho ino match ndakubwire Houston hama hagati ndacyariko ndazi yego ani ku ruhande hama hagati haza kuba hari Joao no Malo Gusto aza gukasa yongera agaruka gukuvura kino kibanza Reece James aza kuba yaduza imbere gufasha Estevao aza kuba kuri ari kubiharurondwe ariko naguciriyemo nyene ngaho onye niko kanuguma ngaruka ko sindikore wana kumvise kandi nawe ndanagutahura wana shatse Jena gize kibazo kivuga ngo gute wowe ushobora kuba uzana witwa Mario Gusto ukamuzana ku mukinyi nk'umukaseri neza ukamuzana hagati mu kibuga aho onye urafise uwitwa Moise Caicedo wa mukinyi uvuga ngo w'umukaseri muri equipe yitwa Jose Bros sindagohereza ariko ndindire gatoyi nanje urabandaniza warugeze voilà untegereze nta muraza kubandanya urafise uwitwa Mario Gusto nivyo ni Mario Gusto amaze imisi ariko arakina kuri nimero zingahe nimero zibiri Mario nako uwitwa Moise Caicedo inkino zose yakinye muri equipe yitwa Jose Bros yamakina akina nk'umukinyi w'umukaseri neza ya muri equipe ya Brighton yakina nk'umukinyi w'umukaseri uno musi ugikina urukino wa FC Barcelona uza gukina na equipe ifise Mediane ya Frank de Jong neza ifise witwa Firmino Lopez canke Dani Olmo canke witwa Eric Garcia none kuno musi uca nibaza ko yibuka warugeze neza yeske nibaza na Mario Gusto witwa Moise Caicedo nashada ukina he guhereza tubandaniza aho nyene rero guhereza nico kitubona kubya ati sindagohereza kubera yuko mpanze kuno kuntu kugira ngo nibande mu byo gusatira FC Barcelona sinashatse kuza uwa mbere kusana amaze ko ndumva hagati mu kibuga sinashatse kuza kwizibira sinashatse kuza kwizibira nashatse kuyisatira FC Barcelona kandi ni navyo vyoba inzira nziza cyane ya Enzo Maresca kuza gutsinda no mu FC Barcelona vyoroshe cyane Malo Gusto namusize hagati mu kibuga mu Reece James namusize ku yaro bibiri kandi Reece James gihugwa ciwe kiza kuba ari cyo gukinira imbere cyane gusumba kuza kuzibira ariko no kuzibira ico gikugwa aragifise ariko kuzibira kuyiwe aza kugaruka inyuma yibanze kuza gukora help kwa Malo Gusto hagati we Malo Gusto namusize hagati Reece James mu kugaruka inyuma gufasha inyuma aza kugaruka yibanze gufasha hagati kuko munabugingo Malo Gusto wewe aza kuba yagiye gukora help kwa Reece James urumva ukuntu nagakoza ku kantu ndakumva bandanya uriko uranyuma hama nukuvuga ngo witwa utakumukinisha kugira ngo aze gufa kugira help afashe witwa Reece James kuko kinini cha Reece James ni gusatira agarutse inyuma aza kugaruka yibanze hagati mu kinyuma kuza gukuvura mu gihe Malo Gusto nawe yagiye gukuvura ikibanza ciwe ku biharo bibiri hari sinzi kwa nawe neza aho rero hagati mu kibuga ntakoresheje double pivot yabaye Malo Gusto yabaye nande kandi sinzi ko tukinisha Moise Caicedo na Moise Caicedo uriko uranyumva Moise Caicedo haba imbere yabo yego ndahashira Enzo Fernandez cyakina nka nimero zingahe 8 nka nimero 10 yeah hama ku ruhande ku nimero 7 nasize Estevao ku nimero 11 nasize Pedro Neto mu kuramplasa rero yego nza kuramplasa nina kurayo Estevao bivuza kubana n'urukino baza kuba n'ibiharo baza kuba bampaye kuko biza gusaba uruno rukino n'uruhara rwamenyeze uza kubamo mu kwiga urukino mu kwiga mugenzi we kunaka arakoresha nivyo nshobora guhindura kugira ngo nze kuja kwikura muri situation mbi kumbure mugenzi anje ashobora kunshiramo bivanye n'ibyo baza gukoresha aho uno mukinyi mu Argentine uno Garnacho aza kuba ari magabo
namwicaye avuga ati iga urabe ivyo Estevao na Pedro Neto baza kubakora tanga ivyo nza kuba ndabakenera ko bataza kuba babima nza kuba ndakwinjiza wewe kugira ngo uze kugaruka ubime ivyo batampaye Rukuranyumva biza gusaba ko rukino rwo kwiga ko cyane buri mumenyereza aza gutegezwa gusabwa kwiga umunota ku munota aza kugitegezwa kwiga kuko n'urukino ndaza kubona remplacement zishobora kuza kuba hakiri kare kubona ari remplacement za kwa diri hagati hakiri kare nuko ni atagira remplacement garagaye ku muri mite ya mbere nizera yuko baza kugaruka muri deuxième mite hari remplacement iza kuba yahabaye je nanje singenda nanye ntavuze ivyo uvuze n'ibintu vyumvikana kandi cyane sivyo neza kuvuga uitwa Reece James ko dawukina kuri nimero 2 kwibuke kuri Reece James dawukina kuri nimero 2 afatanye n'uwitwa Rafinha neza uitwa Marco Kukurera nawe kuri nimero uvuga yiwe nimero uvuga ngo 3 atakufatanye n'uwitwa Lamine Yamal uvuga ngo ni ndiyo yiza kwinatera ubwoba umwe bose n'abayespanyol hariya Rafinha kanatsinda no musinaza gutangura ariko ashaka gutanga cyane ntatangura makuru nabonye bitanga nabonye ku makuru yanuze ya Fabrizio bavuga ko Rafinha nawe nyine Hansi fika adashaka gufata riske yo kumutanguza rero ko ndavuga ngo kubganje ndabona kuri nimero 2 uitwa Reece James fatiza kuri karatanga ko ni n'umukinya afite experience amaze gukina inkino zitandukanye amaze gutwara bavuga ngo na Champions League tweza Premier League ivyo vuga ngo rakatinya abakinyi banaka ivyo bintu bivuga ngo ntabwo bihari kandi wanashaka Reece James baranamenyera n'uwitwa Rafinha uti kubera iki Reece James yakina muri equipe itwa Chelsea Blues mugi witwa Rafinha nawe yakina muri equipe itwa nde Leeds United naho no wanashaka Rafinha we yakina kuri nimero vuga ngo nimero 10 muri equipe ya Leeds United hama aba defenseur sinza kubavuga ko defenseur bo witwa Enzo Maresca afise ukuntu azakarabikora no musa gusanga yazanye naka ariko biri Costa Ruvasha Rubawe mu bakintu vuba bazakina hagati muri defense central azakukara witwa Robert Sanchez muri goal hama hagati mu kibuga rero hamwe kuravuka witwa Enzo Fernandez yego witwa Moise Caicedo ayo n'amazina abiri ya mbere ategezwa kuba aje hagati mu kibuga niyazana bane bakisha kuri babiri acha kubaronderera nimero 10 mwiza uwo nimero 10 mwiza je mbona aza kukinisha kuri equipe yitwa Chelsea Blues ni wa mukino uvuga ngo aza kugora defense ya equipe yitwa nde FC Barcelona yego mugihe equipe FC Barcelona no musawukina izi kwidafise Pedri Gonzalez ariko ifise izina ryitwa nde Frank de Jong ifise witwa Dani Olmo cyangwa Firmino Lopez cyangwa Eric Garcia bigaragara ko hari tuguvu tumwe na tumwe tuza twagabanutse rero equipe yitwa Chelsea Blues niyagira uwitwa Enzo Fernandez ari muri forme ziwe nziza niyagira Moise Caicedo ameze neza bakacha barondera nimero 10 mwiza uwo nimero 10 nako ndazana mugibuse uwitwa Cole Palmer tutanira izina rya ntunze rya Joe Pedro ni wa mukinyi twabonye yaje afashe equipe yitwa Chelsea Blues akayigenzamo neza akafasha gutsinda ibisinda uno musire yakina nimero 10 hama imbere yabo bakazana nk'izina rya Liam Delap ndakwibutse neza bwana Houston nako adukikira kuno munsi ni izina rikomeye ni izina rifise na gabari yego kuno munsi bavye Liam Delap aza kuba pima metero imwe na santimetero 46 aza kwikira gomwana na ba Kubarsi aba Eric Garcia canke aba ba Ronald Rojo biza kuvana n'ivyo umenye za kwikira tanguza ariko bigaragara ko niwe ufite Joe Pedro inyuma yawe ukaba ufise Liam Delap imbere yawe ukacugira hagati mu kibuga ndavuga witwa Enzo Fernandez na Moise Caicedo naye nakubwire mediane equipe ya FC Barcelona bishaka kuza kubegora ku mpande zawe urafite Estevao Messinho nivyo nizagiza ariko ushaka kuri kiyumvi ukazana mbega nozana Pedro Neto ntibakina neza mbega witwa Jamie Gisene nakuye muri equipe ya Borussia Dortmund hoho niyo zakakina neza ivyo biza kwikira shoboka cyangwa kazana izina rya Andres Santos hagati mu kibuga nuvuga ngo equipe ya Chelsea Blues ikinisho shaka kuza kwigenza neza kuri umuti cyotuma ubwanje mbona yo shaka kwigenza neza nukuze ifise bano mazina atandukanye Moise Caicedo Enzo Fernandez n'izina ryitwa nde Joe Pedro aho hano vuga ngo equipe yitwa Chelsea Blues iza kwigenza neza ku ruhande rwa FC Barcelona twavuze amazina atandukanye amazina aza gutangura basha gutanguza Rashford kuri attaque na nuno mukinyi yazuka izina rya Lewandowski Robert Lewandowski ariko je mbona aho tangura
mugabo tanguza Robert Lewandowski mbona ko utangura Lewandowski ari mu bihe byiza Robert Lewandowski no tangura uwo munsi ariko iri ni kosa Hansi Flick ategeza kuyiga ko niya rikora ishobora kumuta mu bibazo binini cyane ikosa ryo gutanguza Kasado we bamuvuze ati kumutanguza ndetse mubona hari bona muri Mediane wona tanguza nimero 10 bona byari byanangoye ariko ndabona Frank de Jong ndabona uwitwa Fimi Lopez ndabona niza yitwa Eric Garcia aho hano bagize Mediane nziza kuko niyagerageza kugira Mediane igizwe na Kasado akacagerageza gukinisha muri ya system nyine natsanzwe nakinishamo abafubeke bakamera nk'abakinira imbere cyane gusumba ashobora kwisanga mu bibazo cyane bano basore ba Chelsea baranyaruka sana ba Pedro ba Risi James bano ba Pedro Neto na Joao Pedro bano bakinyi ni babiyo yo agatanguza umukinyi nka Kasado kiza kuba ari kibazo ko yako hari ukuntu Barde basi aronse umupira ivyumviro byose biza kuduga imbere no kunyaruka kugira ngo aje gufasha ubusatirizi base abarfubeki bafise Barcelona bakina muri style yo kuja imbere gufasha ubusatirizi gose rero mukaca mugira imana mbi mugapapuga umupira burya mbe waruzi ko muri FC Barcelona muri iyo misi yahera sinzi uretse nk'ubu yagiye mu mvune Pedro Gonzalez ko ari wo mukinyi wenyene harugwa mu bakinyi bamaze kwaka imipira myinshi cyane gusumba abandi muri FC Barcelona mu kwaka imipira upapura imipira ivyo byose yabikora re Pedro wasanga bikorera abikorera muri no kote ya Alexis Barde byerekana yuko rero Pedro Gonzalez yarasanzwe afise n'igikorwa cyo kugaruka gukuva iriya post ya Barde yaza kuba yisanga imbere cyane rero no musi Kasado maze kumubona ko ikintu cyo kuja gukuvura ikibanza ca mugenzi we sikirenga muri we waba yibanze hajya hagati nyine yasizwe uri kuranyuma kaza gusanga re kwa Alexis Barde haza kuba habaye nk'ikiraro imipira none raba muri bakina na ntuze Club Beach ibintu byose bitatu byaciye kuri kote ya Barde gusanga Barde ariko akosha inguvu nini cyane zo kuduga imbere akaza kuburi zo kugaruka kuko bahuye na Club Beach nayo kuri counter attack iteye ubwoba igupapa umupira igutera counter attack kuranyumva yego rero nabonye Chelsea de Blues mu ishusho canke ndayize mu ishusho yifise abawinga banyaruka rero nibaza ko badafise wa mu mirire kiperatera gerageza kuzaragaruka gukuvura ikibanza ca Alexis Barde bashaka kwisanga mu bibazo kiretse nyine bagize tombora uno John Garcia yagarutse agabafasha gukora amasave ateye ubwoba nayo ubundi FC Barcelona niyagira Hansi Flick nagira erere kudatanguza Eric Garcia na Frankie de Jong akaza gukoresha uno kuko Frankie de Jong batangwe na Eric Garcia Eric Garcia aza kuba afise igikorwa cyo kuzaraza gukora help kwa Kunde hama Frankie de Jong akazaraza gukora help kwa Alexis Barde ariko nibitagenduko ashobora kwisanga mu bibazo binini cyane bikomeye rero je mbona ko miriye ya FC Barcelona kugirize kuba nziza cyane ze kushobora kwidebra imbere ya Chelsea de Blues iza kubikirakoreshwamo uno Frankie de Jong Eric Garcia ndetse na imbere yabakashira umwana kiri muto Firmino Lopez kuva kuri rukino prediction yawe imeze gute prediction yanje nibyaza kuba bimera nkuko bigenze n'urukino biragoye kumva ngo naka neza gutsinda mugenzi we kubera yuko aho acasigara kubona uruhara rw'umumenyeza eske aza kugerageza afise ubushobozi bwo gushobora kwiga urukino umunota ku wundi ndetse n'abanyezamu ba FC Barcelona ndetse na Chelsea de Blues baza kwitwara gute mu gukora ibijanye n'amasave canke n'ibindi kuko ugaje kuraba attack ya Chelsea de Blues FC ubwo bushobozi bwo gushora guca mu ryahumye defense ya FC Barcelona uravye attack ya FC Barcelona FC ubwo bushobozi bwo gushora guca defense mu ryahumye defense ya Chelsea de Blues rero acasigara igikorwa